Amahoro y'Imana abane nawe ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ndacari kuri rya jambo ugusenga kurahindura ibintu, gusenga kurashoboye. Ugusenga gukora mwisi, ugusenga niko konyene gushobora kuduga kugashika mwijuru, ugusenga niko konyene gushobora gushika ikuzimu, ugusenga niko konyene gushobora kugera ku mpera y'isi, ugusenga niko konyene gushobora gukora mwisi y'imwemu y'umwijima n'isi y'umwemu mu buryo bw'imwemu nyene. Imana idufashe. Mvuze ayo majambo ushobora kudatahura neza, ariko ukeneye insobanuro nyinshi y'ikiganiro kivuga ku gusenga n'ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza turiko turaba mu bijanye no gusenga, andika Pastor Nduwimana Joseph kuri YouTube, ucugira sabone kugira ngo uzaronka message ku munsi urushirize gushikirwa n'amakuru adasanzwe y'ivy'Imana iriko irakorera abo dusengera n'abasengana natwe. Ndizeye neza yuko ugusenga ariko konyene kutananirwa. Umve ijambo nipfuza. Isengesho rishobora gushika ahantu hose. Ingene wosenga ukishurwa. Iri jambo rirakomeye. Ingene wosenga ukishurwa vuba. Ngomba nkwereke inzira yihuta cyane ituma ishika ku Mana byihuse cyane. Imana idufashe. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana twishimikiza mu Bami ba mbere igice cyaho 8 ku murongo waho wa 46. Kandi nibaramuka bagucumuyeko, kuko atamuntu adacumura, ukabarakira ukabagabura mu maboko y'abansi babo, bakabafata mpiri bakabajana mu gihugu cyabo, naho boba bari hafi canke kure, maze bakisubiramwo. Imana idufashe. Maze bakisubiramwo bari mu gihugu bajanywemwo ari nyagano, bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu cyaho bafatiwe mpiri, bati twaragucumuyeko, twaragabitanije, twakoze nabi. Hepfo gato havuga ngo uzobumva uri mwijuru ubarokore, uzobumva uri mwijuru wibagira ibyo bakoze, ubagobotore mu maboko y'abafashe mpiri. Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Niri sengesho ngomba mvugane nawe ibintu bikomeye cyane. Mwene data, nshuti y'umusaraba, hari gihe abantu bagasenga batemegwa n'Imana. Hari gihe abantu bagasenga basambana, bagasenga abarozi, bagasenga abanyamajambo mabi, bagasenga babeshera abandi, bagasenga batizera, bagasenga. Muri ijambo ry'Imana muri Mose ryambariye ngo nkurugwamo rw'indirimbo mu matwi, kuko ntagomba kumva indirimbo zanyu mu matwi. Abo barabaririmbyi baririmbana ivyaha. Hepfo gatoya havuga ngo nkura uruyogoyogo mu matwi, kuko ivyo muriko muravuga no ari uruyogoyogo. Abo bariko barasenga amasengesho menshi cyane basenga n'ivyaha, ariko hepfo gatoya amajambo meza avuga ngo reka imanza ziroranye zisendanishe, reka amahoro n'imbabazi bisendanishe. Hariho Imana amasengesho yumva nk'ugwamo induru, hariho indirimbo Imana yumva nk'uruyogoyogo. Kubera iki? Ibyaha ari byo byatangiye ubuzima bwawe. Nimba ugomba kuvugana n'Imana, banza urabe ko ataco mupfa n'Imana. Nimba ugomba kuyaga n'Imana mwumvikana, ukayibaza ngo Mana nayo ikakumviriza hama ikakwishura, banza urabe ko ari ico mupfa nayo. Kanatsinda nta muntu woba mufitaniye ingorane hanyuma ngo ugende kumusaba service, nta muntu woba mufitaniye ibibazo hanyuma ngo ugende kumubwira amajambo ayatahure. Imbere y'uko akumviriza ubanza gutandukanya ivyo bibazo bihari. Urafitaniye ingorane n'umuntu, banza urabe ingene wiyuzuza nawe kugira ngo bikunda guha umwanya muganire. Mbega umuntu mwoba mwagwanye, mbega umuntu mwoba mwashwanye, mbega umuntu mwoba mwahuranye n'ibibazo kandi ari umuntu, hanyuma ukaca wihuta
kumuyagisha ntibishoboka, ahubwo ubanza gusaba pardon kugira ngo ikirere c'ico mupfa kibanze gikugweho, hanyuma bikunde ashobora kugutahura. Abantu benshi barasenga ntibishugwe cyane bakaba kure y'Imana, bakaba mu bugaragwa kubera batamenya ingene bifata mu masengesho. Hariho ibiranga amasengesho kugira Imana ikumbi gutahure kandi yihute kugushitsa kuko masezerano cyane, yihute kukwishura. Banza ufate umwanya wisubire ko wirimbure. Hano twumvise amajambo akomeye, ijambo ry'Imana ryavuze ngo naho bazoba bari mu ibihono rikomeye gute, naho abantu bazoba barafashwe mpiri n'umwansi, naho abantu bazoba bari mu mbobane ariko bakisubirako, hepfo gato hari amajambo meza yanejereje ngo abo bantu uzobumve Mana, ubumvirize, ubatahure, hanyuma ubaroranirize ivyabo, kubera bazoba bisubiye ko bihanye basabye imbabazi. Eta bazoba barimwo bose uzobumve hanyuma ubaroranirize, uzobumve hanyuma batunganye, uzobumve hanyuma ubishure, uzobumve hanyuma babere inyishu, uzobumve hanyuma bahoze amarira, uzobumve hanyuma uwushure urugo rwabo. Imana data wa twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu, haleluya 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 haleluya, uzobumve. Hari amajambo meza cyane nasomye hariya mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, igice cyaho ni 10. turasoma amajambo yaho ku murongo waho wa 2. haravuga ngo i Kaisariya hariho umuntu yitwa Koroneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo, yitwa Abanyetariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana n'abo mu nzu yiwe bose, yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba, abona yeretswe imbona nkubone. Haleluya, amajambo akomeye. Yari umuntu yubaha iki? Imana, akayitinyana n'abo mu nzu bose. Mwene data, urakeneye ubwa mbere kuba wubaha Imana, ukayitinya kandi ukayizera. Ngo yagirira abantu ubuntu bwinshi. Yari umuntu w'umugwaneza, yari umuntu w'umunyamahoro, yagira ubuntu, yafashe imfuvyi, yafashe abakozi b'Imana, yafashe abapfakazi, yagira ubuntu. Haleluya haleluya, yagira ubuntu abantu benshi, agasenga ubudasiba. Harimo ibintu bitatu bikomeye. Yari umuntu yubaha Imana, ubugira kabiri yagira ubuntu bwinshi cyane, ubugira gatatu agasenga Imana ubudasiba. Ibi bintu ni wabikwiza kugira ubuntu. Haleluya, gusenga Imana ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Ibintu bitatu abona rero inyuma y'ivyo bintu bitatu, inyuma yo kugira ubuntu, inyuma yo gusenga ubudasiba, haleluya, inyuma yo kugira abantu ubuntu no gusenga ubudasiba, Imana ishimwe, yubaha Imana ubugira gatatu, acabona ngo yeretswe imbona nkubone. Ndafashijwe ku murongo waho wa 2. Ku murongo waho wa 3 abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye igihe cy'isaha 9 z'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo. Nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubarira ati niki ga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe n'ukubaha Imana yaduze. Haleluya, biba icibutso imbere y'Imana. Nshuti mukundwa, uragomba gukora ikintu kibicibutso imbere y'Imana. Byaduze bibicibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu Iyopa. Haleluya, n'aya majambo byaduze. Amajambo arafashije cyane, ubuntu bwinshi. Haleluya, kubaha Imana byaduze, amasengesho
gusenga udasiba. Hari abantu bacitse intege, hari abantu basenga umenga umwanya wo gusenga basa naho umenga babuze ibindi bintu bakora, ariko bibivuga ngo yasenga ubudasiba agumizako ari intumbero, aravuga ngo uko biri kose Mana sinzoyirekura sinzoyiheba. Nasomye amajambo meza cyane ngo yemwe abibutse Uhoraho nimukaruhuke ku murango no mwijoro, kwibutsa Uhoraho gushitsa Uhoraho ataba Yerusalemu. Imbere yawe hari kibazo ntuhagarike, imbere yawe hari intambara, imbere yawe hari geragezwa, imbere yawe hari misozi, imbere yawe wabuze inzira, imbere yawe urarushe, imbere yawe urananiwe, imbere yawe uratendebukiwe, imbere yawe biranse, imbere yawe byaboze, imbere yawe byanutse, imbere yawe byayangaye. Ntuhagarike gusenga, ntuhagarike kugira ubuntu, ntuhagarike kwizera ijambo, ntuhagarike gusoma ijambo ry'Imana, ntuhagarike tsibira amatwi y'abantu, tsibira amatwi y'ibiguca intege, tsibira amatwi y'ibikudekuraja, subira amajwi, tsibira amatwi. Hari amajwi akusubiza inyuma akubwira ngo kabaye byanse, byarangiye, byanutse, byashaye, byatakaye, byahagaze. Oyaye ku Mana nta kidashoboka, ariko bishobokera uwizera. Ku Mana byose birashoboka, ariko bishobokera nde? Uwizera mwene data. Ico mukava ahantu washayiye, hari igihe imodoka ishaya bagasunika bikanka, umuntu akibaza icari bukore, mu mutima wawe uramaze gushaya, mu kwizera warashaye, waracitse intege, warashwanyaguritse, ibyo waziga kwa maso byarahavuye, ariko kwizera nukumenya neza udakekeranya ibidashoboka ku mwana w'umuntu uko bishoboka, ibitabaho ku Imana ibikora. Ukwizera ni gufatira kubigaragara, ukwizera gufatira kubitaboneka. Haleluya! Turabona abantu benshi bizeye b'Aburahamu, Imana ibibaharura ko nko kugororoka mu zabukuru, batizera yuko bovyara, ariko babona umwana mu zabukuru mu myaka 100 basara. Ukwizera Imana ibimuharura ko nko kugororoka. Ngomba nsengane nawe, ndacafise ukwizera aho twoca hose, aho twogera hose, ndacafise ukwizera. Ngomba nsengane nawe. Nimba hari ibintu byakugoye, byaragucanze, byarakunonye, byarakononye, urashobora gusengana nanje, ushobora no kumpamagara tugapanga umunsi, tukaguha amasengesho. Inomero urazibona, umpamagare nsengane nawe, ndaguha programa y'umunsi n'umwanya n'amasaha, tuzurarane uri kurasenga nanje ndiko nasenga. Inyuma y'amasengesho hari ikintu uzobona. Haleluya! Ndashima Imana ko hari ibintu byinshi Imana iri kirakora ku batari bake kubwo gusenga. Reka nsengane nawe. Mana ndasenga y'umuntu ageze ahantu bidabuka, ageze ahantu bidashoboka, ariko araguhindukiriye. Mana ndizeye kuri Imana uri nyuma y'ijambo ryawe, ndizeye ko abantu bonanirwa, ndizeye ko amafaranga yonanirwa, ndizeye ko amashuri yonanirwa, ndizeye ubwinshi bw'abantu ko bwonanirwa, ariko wowe ntuzunanirwa. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, ibintu bibaye bibi, biba bigomba gufata ishusho. None uyu muntu ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo muhirinde ishusho rishasha. Urakoze Mana, icyubahiro kibi cyawe. Ndizeye ko inyuma y'aya masengesho hari intahe, kandi ndizeye ko igihe kimwe azoduhamagara avuga ngo warakoze kunsengera. Aho yoba ari hose, ari mu bihugu bya kure, nta wundi yo musangaho, ariko wowe uhashika, ari mu mbobane, ari muri prison, ari mu bitaro, ari muri koma, hari baramwizereye, ariko wowe uhashika. Mana nta kure cyane udashobora kuvana umuntu, habi habaho udashobora gukura umuntu, nana heza udashobora gushikana umuntu, kandi byiza byose wabiteguriye abakubana bo gukunda. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.